aha ikibazo rero ufise ni wowe n'uruntu rwawe ufise. Sheri Bibiliya ni inkoci dukingira. Emmanuel Sabenya kuba Emmanuel ndakumva ndakeneye turakeneye madame wawe Emmanuel dataramudutumye madame wawe Emmanuel. Madame Wahai ubu rero urihaye inzu yanjye uzayizanamwo abantu ko wishakiye. Nawe ariko narakurondeye ku telefone ndakubura narabye kurengana abantu bari mu baraba biranyankira frame cyameta kubaza ariko nimba narakosheje frame mbabarira. Ucuhitamwo kubazana numva ariko ataco bitwaye ikirenze kw'ivyo ufata inzu yanje uza kwigira urusengero. Ego gusenga ndazi ko wamuje kuja gusenga ariko ntuhashe kandi urabona bagiye abantu ko bari bakwiriye gusengera. Icyambere urabizi na Bibiliya nakubwiye ugire wiyite. None se hari Bibiliya ubona nkamu. Ngacu renza kuzana abantu ngahanye nguje kubasengera. Urazi ibintu byo kurego ni. Ndakumva data. Basi! Bashitse. Cyaratumye mwabitsa. Twagiye ku isi hose. Bamwe bananiranye mwami wacu. Kutubasha guseba hayi. Ufushe ubusa. Cyane muzana abagabo bose. Baradukorana. Ego mwana. Hariko bananiranye. Kino mubazana. Nawe hari mwibuye. Kino mubazana. Emeguti umenga ntumeze neza uba wahaburiye ndamutsa nk'uko nawe uribagiye ibyo wakoze we cyane nzi ko umugenzi gusa nta bugenzi bwawe nari uko byagenze gute nagukoreye ibyo wansabye oyaye ntabwo umuntu wanje ku madusenge kubera ukaca umwindira njye mu wavuko ibyo byo gusenga n'ibyaheye ibyo bintu ntabyonzi washaka ndabiguhanura atabyonzi ntabyuzi Imana icyo nobona wafashe inzira idashika. Inzira idashika? Ahubwo uraba wisuganye uze twihane nawe. Nawe mpanura rero nanjye nk'uko naguhanuye ndumva bitoroshe. Ihane dukizwe baba ari rugira indani. Mukabareba numva ngo ni mu rusengero baheye. Siko wumva we nubona yuko wafashe inzira idashika ndakwinjira uze twihane. None byogenda gute kugira ngo tukizwa ivyo nyene uri kuravuga mara tubokizwa biroroshe tugenda kugira nanje nayiko ndaje haje imbere tugende rero Murakoze mama kama unaweza kumkana wenza kuraba ntana kimwe murakoze Emerine Emerine ngwa hano
kazi none ubona bimeze gute? Biriko biraza akazi ko mu rugo karagoye mabi. Aragoye none gashaka ari wowe wavyikwegega Emeline. Urazi ko nagukunda nkakuba nkavuga ati mukozi wanje reka ndamuhe boutique ajemo nagufatira nk'umwana w'iwanje nakunda. Ariko urahinduka Emeline. Narabibona ko rero warankunda gusa hari icyo niyenze utamenye. Ubu wohinduka ukaja kwihana ndibaza yuko usubira ku murongo. Nihana? Ukihana nyine. Birandyoheye. Eko kweri wari waratije kumbwira. Urumva ndagukwiye ngaha gusubiza kuri boutique byogenda neza. Byogenda neza kweri. Aho ni sawa Dimashi rero witegure tugende kusengera bagusengera. Igenzira wari warafashe yari INZIRA Emeline. Nibaze yuko utazosubira kwemera ibihenda amaso by'abantu baguhenda ngo uje mu bintu by'uburozi maze kwihana. Ugiye ko umwana mwiza mu rugo. Sawa rero bandanya akazi kiba. Nanje byo jambaye. Nikera wazurashwarira kamera ntari karinjira. Iyo wanza kumbaza niho byari kuba byiza kuko bya ntabwo nari kubishigikira. Hama sawa rero genda mu kazi kiwawe urakora. Jamana wawe n'ingoga. Unoba. Unabahaya rakwiye. Yo! Ayo! Oh! Ayo! Oh! Ya! Unoba. Unabahaya rujye rakwiye. Ya! Data shakundira niye. Oya basta. Unoba. Sanzuri mwiza, mana we sanzuri mwiza, mana we sanzuri mwiza, mana we sanzuri mwiza. Sanzugira neza, mana we sanzuri mwiza, mana we sanzuri mwiza, mana we sanzuri mwiza. gufasha uno muntu mwitsina rya Yesu, mwitsina rya Yesu, mwitsina rya Yesu, mwitsina rya Yesu. Turakanaka tubyarira rya mwana twaramushimye, nitugenda turamukanaka mutubyarira twaramushimiye, nitugenda mwitsina rya Yesu.
turamushimye ujya mwana tubyarire imbaraga n'inzira ya Yesu umuriro wa mpemu guturire umuriro wa mpemu Imana ni nziza Imana ni nziza Imana ni nziza Data mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo turahamagara ubushobozi bwawe mu izina rya Yesu turahiye n'umutego tugende turagiye turahiye tugaruka turagiye twahebye turaza kudutura turagiye urakoze Yesu kumutabaye urakoze Yesu kumugiriye neza turaguhaye icyubahiro n'amashimwe n'izina ryawe ryera amen yakoze imirimo ntari gukora jewe umwana w'umuntu ntari gushobora yakoze imirimo ntari gukora jewe umwana w'umuntu ntari gushobora yakoze imirimo ntari gukora jewe umwana w'umuntu ntari gushobora yakoze imirimo ntari gukora jewe umwana w'umuntu ntari hama tutaratangura nagira ndabahe intasho za mwarimu uyu munsi sihari ntiyabonetse umuntu bakera amahoro neza misi myinshi bari wambere yego ni sawa karibu mbega basha ninda hashikanya ahantu ko mwari mwaraduhetse twayiyumviye twatuje kubaramutsa karibu iwacu papa Mugisha reka twarose abashitsi ngaha Boss. Nabona. Sinishi. Ko mwari mwaraduhebye. Amahoro. Meze neza. Karibu. Muraho muri vyura. Turashima kabisa. Natwe turashima tumeze neza. Tubakumbuye. Tubakumbuye. N'ibintu ni sawa turashima tuba turi ngaha nyene tutari ngaha tuba turi mu kazi urabona kweri ashije ndabona ibintu bimeze neza gusa nuko mwari mwaraduhebye birumvikana ariko uno munsi twaje turavuga ati reka tubasimbire baza tubarebe uko bamerewe asha karibu muri sanze vraiment yego madamu kutakiriye abashitsi bimeze gute twari twibagiye kubakira mufasha Ajene mumva amazi glass fati okay naje ushunzanira amazi sawa
akazi kagenda gute none? Akazi rebye kagenda nyine. Akazi kabisa ni sawa karagenda. Utaroherutse kumpa raporo y'akazi kacu nzi yuko uri umugenzi wanje. Abo wewe ni warananyavye narakubwiye ati ubundi ibintu bimeze uko byora biyenze by'iwanje ko byaba bimeze. Urabona akazi kaba kabaye kenshi byangora ariko ikibazo turatuvugana kuri telefone akazi kacu tugakora kandi n'ubundi bazo biracabandanya. Birabandanya kabisa nta mpamvu yo guhagarara n'imwe hari. Yego ndabona ko rero umuryango wawe uratagashe umeze neza. Ndabona ntacyo mubaye kabisa. Twe turankwe gusa rero ndiko ndaraba umwana wanyu ndiko ndabona umengo ntiyishimye sinzi impamvu. Uyu niko yama ahubwo sinziyeho. Ko yama Abana bamusi nava kwishura navuga ngo abanyeshuri baguma bavuga ngo papa yaragiye mu kuzimu ngo niwe yatanze ibiri aranka kubyemera ariko nanje mperuka kubyibonera. Naratashe ndaza sanga papa ariko ararira mu cumba ariko araboroga ndicara ndumviriza akaguma avuga ngo nta wundi ngo nzoba ngo nabahaye yarakwiye. Basha wari wicaye ngaho ubonye wicaye ubwo bujambo. Ndekera umwana ubwo si ubujambo ahubwo turamubaza ukuntu byagenze nawe uduhe inyishu yabyo. Wa mwana ivyo bintu wabikuye? Ese namwumvise papa ariko arabivuga. Yavuga gute? Numvise ariko ararira aboroga ngo nimundeke ngo nta wundi ngo nzoba bahejeje kumukubita acavuga ngo nsubira kubaho ubundi ngo bazoshaka bagira ico bashaka ngo nta wundi ngo nzoba ndabaha umwana wanje. Wa mwana ugabanye ubwo bujambo bwawe ivyo wavyumvise Agara ariko ubwo si ubugamba. Uwo mwana arakuza araciye ubwenge ibyo wakora byose arabyumva ibyo wakora byose n'impaka bishyira mu mutwe. Ubwo rero si ubujambo ahubwo uwo mwana twumvirize ibyo ariko aravuga. Usanga yarumvishe ibyo abantu bavuga. Ibyo abantu bavuga kandi yarabyiyumviye papa we babivuga. Ubwa mbere ibyo bavuze nabifashe nk'ibisanzwe ariko ibisi ishobora kubifata nk'ibisanzwe. Papagara urashaka kuduha umuco w'ibyo bintu byagukubitiye mu cumba umwana kumviriza urira uboroga. Ko numva ari hatari gamuga. Bigiye koroha. Urumenya ntibizoroha da. Ane kuko ivyo bintu uwo mwana yumvishe yaravyumvishe kuko vyanyavyo. Aho mwana Jesse nemera ko yavyumvise neza kabisa. Ibyo bintu nibyo ntimuhariye bivanye n'amasengesho tumaze imisi dukora. Jimana hari byinshi yampishuriye ari byo by'uyu munsi uyo mwana avuze. Rero bisaba uyu munsi muvugishe ukuri bitarenze uyu mwanya turimo kuko hariho n'ibintu by'ibimenyetso bimwe tugenda turabona mu byumba dorera mwarabyugaye bimwe nitujamo. Hari cyumba umugabo wanje jeho yugaye kandi usanga mugendera ku mugozi umwe mwebwe. Ahubwo narenze kandi jeje kirugaye Bibiliya yoyo ntikibarizwa mu nzu umugabo mumbwira ibyo byumba icyo biba birimo. Ako mwabakorera ivyo bintu murabihamya neza koko kari ivyo muri ko muratwagiriza. Navuge ko ndamubeshera kijya cyumba genda cinjira. Ya ntubeshe ya cyumba ntukinjiramo kabisa icyumba kiriho ariko ibintu birebire. Kuba uwo mwana yarumvise ibyo ubonye yarabyumvise kabisa ndabyemeye. Ibyo yumvise nabyo nyene n'ahantu abantu dukorana gihe bampa ubutunzi fise. Ushaka kuvuga yuko ubutunzi bwose dufise mu bukura mu kuzimu? Ivyo binavuze nivyo. Papa Mugi nawe nari nize Papa Mugi. Ushaka kuvuga yuko ubutunzi dukoresha tubukura mu kuzimu? Mana yaje. Mega madamu
kwabonye nari narondeye amafaranga narabuze bashaka ubwo amafaranga ndayakure. Oya ntibishoboka. Ntibishoboka yuko itunga ryose dufite twarikuye mu kuzimu. Nkabona umbuza gusenga buri munsi. Nkabona umbuza gufata Bibiliya ngo nje gusenga mu nzu Bibiliya waranyirukanye. Sinikoresha Bibiliya. Papa muti kumbe nibyo wagiye. Arega shana ariko candabigira bwo. Kubona twari tubayeho nabi. Washaka candabigira bwo. Nibishoboka. Oya. Imana niyo byemera. Sajeno uyu muboshi twari twipfuje kwa kuri kwa natwe bitworohewe mu buzima tubayeho. Mubivuge byose, mubivuge. Urumva nyene ukuntu byagenze nk'uko umwana bamubwiye bwa mbere nyakuru wiwe nyene natanze Sa umwana mukamu wawanya bivuga ijoro n'umurango. Papa mugiho watanze iki kugira turonke itunga. Vuga icukuri. Urumva rero madame Jane ariko ndakubesha. Urabona yuko twari mu bukene kandi butugisheje. Ikintu natanze mugisha wacu. Oya ntibishoboka. Nabashaka tubigire kuki. Ntibishoboka umwana wanjye kuba ari wabatanze mugisha. Ubona ubukene bwari buturembeje gashaho. Umwana wanjye mugisha namukunda we. Imfura yanjye mugisha. Imfura yanjye nagize si byiza. Umwana wanje ukazamuka avuga ibintu by'ukuri. Imfura yanjye mugisha we. Ibyo mwese mwabonye ko ari byiza rero. Imfura yanjye mwanjye ndakukunda. Mpamvu natwe twahisemo kubabwiza ukuri no munsi ibyo si byo nashaka. Ibyo si byo nashaka. Iryo tunga ryari guhagarara. Ibyo si byo nashaka. Iryo tunga ryari guhagarara we. Niwihangane ibyabaye byarabaye byarashitse kandi twumva kubasaba imbabazi byo mu ubu ndiko ndajya neza njyaye ku mwana wanjye ariko aragorwa. nimurebe muribabarire murebe ukuntu byarabaye. Igisigaye kimwe nuko twaja gukiza. Muze dufata agakiza. Kuwa Mungu tuzinduke tuja gusenga twese. Papa muke urabyemera ko wemeye gukizwa? Kurabona twama mu bihano bya buri munsi kandi natwe byari bituremereye size rero twokwakira ku gakiza tukareba ko ibintu twabivamo. Ego turemeye kwa Mungu tuzongera gusenga twese turebe ko twokizwa Imana ikatubabarira kubera ko natwe ntidutuje mu mitima yacu. Beho muremera ko mwatubabariye. Papa muke ko mwemeye kwihana Imana ibababarire. Ntari gukora jewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora jewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Jewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora jewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora jewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora jewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Bagira dusabe abaririmbi basubire mu bibanza byabo. Bakoze Imana ibaha umugisha. urabyumva akatishwa guhaye nakuri kurakora hari agapyabuda
ukwiye ibihano. Mwarimu uyu munsi ntiyabonetse, yagiye gusengera imutara uri Methodiste Libre. Ego yantumye intasho ngo ndabaramutse. Ego hama tugira dutangure tumva ubutumwa buvuye ku mukuru w'abasenzi. Karibu aza tubwira ibyo yatumwe n'Imana. Haleluya. Amen. Mana yacu himbazwe. Mbere yuko ndabaha message ku bafise Bibiliya, dusoma ijambo ry'Imana riri mu vyahishwiriwe Yohana. Turasoma igice ca mbere duhere ku murongo w'indwi tugeze ku wa 8. Mutwe w'amajambo uravuga ngo indamukanyo. Ijambo ry'Imana ubwaryo ravuga ngo harazana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera n'abamucumise bazomubona kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amen. Amen. Jewe ndi Alpha na Omega, niko Umwami Imana igize, iriho kandi yamyeho kandi igiritse nishora vyose. Haleluya. Amen. Mumpera amashi Imana. Nkuko mwavyumvise ijambo ry'Imana yejeje kutubarira yuko Yesu agiraze vuba ngo arazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera. Rero Imana yarantumye ngo nubwo ubutumwa bwayo buhari, nubwo ijambo ry'Imana ribwira abantu ngo bihane, abantu baguma biraramiye, abantu baguma mu vyaha, kandi no ngaha mw'ishengero biriho ngo hari ibyaha mu baririmbyi, ngo hari ibyaha mu basenzi, aricyo twategerezwa kuba abambasaderi b'Imana, ngo hari ibyaha mu gwaruka. Yesu rero araduhamagarira kwihana. Shengero ry'Imana ni muhungu burake bw'Imana bugiye kuza. Shengero ry'Imana ni mutinye umuriro w'inkazi uzorimbura abanyabyaha. Yesu arongera atanga ubutumwa ngo runo rushengero nubwo umuntu umengo ni rutoyi, vuba cyane ngo rugiye kwaguka. Intama ziwe ngo zigiye kwaguka, ariko kandi ngo ibiraro byo bizogumaho. Ndakwipfuhiza kutazoba ikiraro. Haleluya shengero ry'Imana. Haleluya. Amen. Ego nari nababwiye yuko Imana yatanze message ivuga ngo nubwo turi bake, nubwo urushengero umengo n'abantu ni bake, kigiye kuzana abantu benshi vuba cyane. Mugiye kubona abantu benshi. None ngiye isohoje ijambo ryayo. Murabona ino ntama, mbega n'igiki cyatumye igana rino shengero? Nuko Imana yacu ari Imana itabesha. Abasenzi dufise igikorwa
ngaruka abasenzi hano dushobore gufasha uno mwene data. Turashima Imana yamutumbereje muri runo rusengero. Abasenzi bo dufise igikorwa, mwegere hano dushobore gufasha ino ntama. Uno nawe n'umwuzukuru wa Aburahamu. Data mu izina ry'umwana wa Yesu. Urakoze kuri ino ntama mwami ubohoye, umukure mu gitabo cy'imanza, umushire mu gitabo cy'urubanza. Dusabe protokole ari kumwe n'abasenzi adufashe kujyana n'umuntu hariya inyuma, hanyuma turaza kuvugana nawe twumva ibyiwe. Murakoze, ariko mumenye yuko Imana yacu ari Imana itabesha. Imana yacu ihagaze ku ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Murabona yuko ibya mbere byo mu byo nari mpejeje kubabwira yuko Imana yavuze ko ishengero izoryagura. Murabona yuko itanguye kuzana bake bake n'abandi bazoza kuko Imana yacu ntibesha. Protokole n'abasenzi mufashe uno muntu, buke buke mutamubabaza ashobore kugenda ari inyuma mu mwicarike, hama turaza kumenya ibyiwe. Murakoze mu mpera iyo Mana yacu amashyi. Tudugishimwe Yesu, tuvuga ngo uragahora ku ngoma mwami Imana. Izina rya Yesu Kristo turagomba kubona imbaraga. Izina rya Yesu Kristo turagomba umuntu wese ari mu kino kibazo mwami Imana, ubushobozi bwagururuke. Izina rya Yesu Kristo turagomba kubona kwemu yera. Izina rya Amina, turagomba gashira umuriro wa kwemu yera ubaruke. Izina rya Yesu Kristo. Zina rya Yesu, umuriro wa Yesu. Zina rya Yesu. Zina rya Yesu. Zina rya Yesu. Turamutera satani. Zina rya Yesu. Zina rya Yesu. Imye mwami kutemera yuko imyuka igira ikintu na kimwe ishengero ryacu. None Mana wandanye tugwanira, wandanye wiyerekana Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mugisha wanje, mugi cyari muzima.
mugisha uracyakomeye mwana mugisha mwana wanjye nari ndagukumbuye mugisha mwana wanjye nari ndagukumbuye mwana wanjye uracyari mutima mwana wanjye mugisha ni wowe mugi soko mugi Chini nibiki mugisha yongeye yagarutse mugisha mwana wacu ni wewe papa yagicyubahiro tumbera cyanje turinyisha imana yacu kugurira ikindi mu mugisha nawe naragukumbuye mwana wanjye uragabura ku ngoma ibiha byose uragahetse kuba yesu nushimwe wongeye kumpa umwana wanjye abantu bongeye kumubona ari muzima yesu nubihererwe icyubahiro. Haleluya shengero ry'Imana. Nkuko nama ndiko ndababarira satani ntiyicaye murahejeje kubona ibibaye. Satani aguma akora kuko ngakora ijoro n'umurango wowe ntaruha. Twebwe nyamba basenzi turuha canke abitirirwa Kristo tukaruha. Satani wowe ntiyigera ruha. Arico gituma bidusaba cyane amasengesho akomeye. Arico gituma dusabwa cyane kwisonzesha kugira ngo dushobore kunigana nabo bantu bataraba inyama n'amaraso. Ngo ariko tunigana n'impemu mbiza ahantu ho mwijuru. Haleluya. Mufashe turirimbe indirimbo y'amajana 209 mu kwakira intahe za bene data baza kudushingira kugira ngo byukuri wumve yuko satani wewe waticaye we nyamba waratoya akarago karyama. Amajana 209 turirimba igice ca mbere hose amakantike mu yatore duhimbaza Imana. Igice ca mbere tuza guca turirimba n'igice cha gatatu hanyuma turaza guca duhikaze mwene data Emmanuel aze kuza adushingira intahe ahejeje gushinga iyo ntahe Renine nawe araza gukurikira ahejeje kandi bene data hano mu rusengero iwacu Imana iradukunda turaza kumva intahe kandi wundi nawe yakoranye na satani kugira ngo nawe nyene atubarire uryamye yikangure. Amajana 209 yemwe abari kuri Yesu mukanura ijisho cyane yemwe abari kuri Yesu mukanura ijisho cyane kuko wangasi satani aturaba kukigowe wowe ushira satani wewe ushira satani kandi witiri kwa Yesu kumbura umwigu mumure afise igihe kigufi. Turahaye ikaze Manueli. Haleluya shengero ry'Imana. Amen. Haleluya shengero ry'Imana. Amen. Nagira shime cyane Imana ko yadukuranije ngaha. Imana ibasha kubandanya idukorera ibitangaza byinshi cyane. Haleluya shengero ry'Imana. Amen. Aha mu muntu kunitwa Miburo Emmanuel ntawanje gushinga intahe iby'Imana yankoreye. Imana yankoreye igitangaza. Imana yankuye mu bibi inzana mu byiza byayo ubu ndi mu byiza byayo. Ndabasabye mu ikomera amashi. Nkabangira nshinga intahe ibyo naciyemo aha mu mbona ukuje naciye mu buzima bugoye cyane ubuzima bubi cyane ndetse nkabashima Imana ukuntu mbayeho ubu Imana yarangiriye neza. Byo bwa mbere nari umukene cyane gose miga nkabura nkagira iki ndaja mu bapfumu ariko nahuye n'umubosi ndamusaba akazi maze kumusaba akazi burya yambwiye ati nta kazi ifise no guha ariko
ndafise ukuntu nokwereka ukarondera amafaranga yarabinyeretse ikintu nzi yankoreye yanjanye mu kuzimu kurondera amafaranga kubera je nari umukene sinari kuvyanga kurondera amafaranga kuko kubera nayashaka naragiye ikintu nzi satani yasavye umwana wanje w'umuhungu w'ifura ari we Mugisha mwabonye niwe natanze kuzimu kugira ngo ndonke ayo mafaranga niho rero naciye ndamutanga mbasha kuronka ayo mafaranga ariko amafaranga amaze kuyabona sinabayeho mu munezero nabayeho mu mubabaro mu vyiyumviro vyinshi mbona bantera bankubita sinabayeho mu buzima bwiza cyane bamboza ko nobwira umugore wanje kureka gusenga ntasubire kuja gusenga nkama namukubise mba mu bintu bibi cyane nubwo narifise amafaranga sinigeze mbaho mu bintu vy'umutuzo yuko nokumva yuko ufise umunezero nabibayemwo numva mbabaye rero ni umunsi umwe Imana yankoreye iciza ibintu byose nari ndimo biza kugaragara Imana irabigaragaza haleluya amen haleluya shengero ry'Imana yarabasavye mu ikomera amashimwe niho madame wanje namusaba imbabazi kuvyo nakoze ndetse arambabarira arambwira ati umwanzuro wofata nuko twosubira gusenga ukihana ndetse ugasubira mu bwiza bw'Imana kuko Imana ikoze ikintu kinini cyane niho naje gusenga ngaha ona ko Imana cikora ibitangaza mbonemo n'umwana wanje Imana yakoze ibitangaza byiza cyane ndayisabye muyiha amashimeshi cyane kabariyo naye nagira shinge kandi mbashe kubagijeza ko ivy'Imana yankoreye ikintu nobahanura shengero ry'Imana ntimukirukira ibyiza byo kuri iyi si byiza bya satani ko satani ni umuhenda amaso ndetse abasha guhenda abantu ikintu nobabwira yankoreye ikintu kibi cyane kuko yaranyosha gukora ibintu ntashaka nkabikora numva mbabaye ntishimye ikintu rero nobahanura nuko mutofata iyo nzira namwe mwobandanya mugakurikira agakiza k'Imana Imana ibahezagire Yesu ashimwe cyane amen Yesu ashimwe cyane kandi amen Jamu mbona mpagaze ngaha ari imbere yanyu nitware nine mu mararongo nkabana ari nje gushinga intaye ku bintu Imana yankoreye mubanze muyimpera amashi kwanje jewe nkuko mwavyumvise nanje nabayeho nabi mu buzima bubi bwa mbere ndabanza mpura n'umuntu kera nari nkenye sinari nzi n'umuryango w'isengero ahantu herereye za guhura n'umuntu igihe kimwe nanje ntwara mu kuzimu maze kuja mu kuzimu nanje ikintu satani yankoreye yansabye umuvyeyi wanje namuhaye mama hama rero maze kumutanga casubira hejuru ubutunzi ndaburonka niko kubona nujya mugabo umuntu avuye ngaha ni jewe nyene namwitwaye hama ibibazo nahuye navyo burya ngo mubona satani akora ibintu bibi gusa ibintu yantegeka ko ari ukwica abantu cyangwa ubundi ndabatwara ariko nanje nkumva ndabikora mu mutima ntamerewe neza igihe kimwe rero niho naje noneho hari igihe rero yanantera akankubita nkakubitwa nkashaya kubera nase gukora ibintu yansabye nibwo igihe kimwe rero yaje kunsaba ko nomuha umwana wanje bigeze aho ko nomuha umwana wanje nibwo navuze ati ibitambo natanze birakwiye agatima k'Imana karanyururukiyemo karambwira ati ntuzubire gutanga uyundi muntu abo watanze barakwiye niho kwihakanira avuga ati nta wundi muntu nzosubira kubaha hama icyo gihe rero nibwo sinzi ukuntu nyimba mwana wanje we yaranyumvise nshaka kumutanga igihe kimwe rero twicaye duteraniye ahantu numva arabishize hanze maze kubishira hanze ikintu nakoze
kubera ko nari maze nyene gufatwa kandi umutima wari umaze kunjya naravyemanze ndavuga ati cyo mumfasha nuko munjana ahantu nkaja gusenga nanjye nkashinga intahe kubera ko satani nta kiza akorera abantu na kimwe ibintu yanjanyemo abantu nishe nanjye ubwanjye ndicuza sinkwiye n'ikigongo cy'Imana gusa ndashima Imana ukuntu ibyo yankoreye ubu unye umudamu wanje ndamusaba ikigongo n'umwana wanje barantwara turaza niho kuza hano bonye niho gucafata ijambo nkavuga ati reka nje gushinga intaye ku vyiza Imana yankoreye ndabasavye mumpera amashi Imana cyane rero mukoze kuntega amatwi iyi niyo ntaye nashaka kubashingira Imana ishimwe amen. Iratabara iyo Mana iratabara uwovyemera utovyemera iratabara uwovyemera utovyemera. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Amen. Umunsi n'umunsi wo gushima gose nimumera Imana anje banje gushima Imana yo yongeye kunzura mu bapfuye ingira muzima. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Je nagenda ahura n'ibibazo byinshi mu buzima kuva inteka nkibaho kugira zino saa. Yewe ndibuka yuko papa wanje ari umuntu dukundana gose cyane. Haleluya. Amen. Papa yari umuntu dukundana gose twari dukenye gose nkuko yabivuze ngaha. Haleluya. Amen. Twari dukenye ico gihe ndibuka. Haleluya. Papa yantumye ku butike aranuma tigenda genda unzanira agatumbura na furusana nanje ngenda ndyoheye kubera inzara mu nda yari yanyishe. Yesu ashimwe. Amen. Maze kugira ku munzira nahuye n'urugabo. Haleluya. Amen. Ubwo rugabo rero sinobabwira ngo ndazi isura yako narubonye rwambaye sinomenya ingene yari yambaye nyamugabo. Haleluya. Amen. Tumaze guhura ndibuka yuko ambwiye ati ngo papa wari muhira yego ngo ndakubwira ibyo umubarira. Ndagenda maze gushikaho ndagenda ngo ambarire sinzi ibintu yagiye kumuha ubwenge bwa buratakaye. Haleluya. Amen. Ubwo nyene ubwenge butakaye naragenda dandabagirana no muhira sinashise muhira bavandimwe. Yesu ashimwe. Amen. Ngeze muhira ibyakurikiye ntavyo nomenya. Haleluya. Amen. Nahise ngo hasi. Haleluya. Amen. Itangaje nisanze mu yindi si. Haleluya. Maze kugenda numva ijwi rimbarira ibijwi binini yabiteye ubwoba. Haleluya. Oya ari shetani. Haleluya. Haleluya. Arambwira ati kaze ndagenda. Haleluya. Bona mpaye igikombe cy'amaraso. Haleluya. Maze kuma igikombe cy'amaraso. Haleluya. Arafata chafata n'imbugita igikombe cy'amaraso ndakinywa maze ukinywa chafata imbugita aranaga igidodo nga. Haleluya. Maze ugenda gutyo tani atubungise ku isi atubwira ngo tugende guteza amaksida ku isi. Haleluya. Bagenda tuhagarara mu kaburimbo turateza amaksida mu bubare dutuma uti nimuje mu bubare ugende mu bubare munzanira abantu bariyo. Haleluya. Tumaze gushika mu bubare abantu turatora turicaba turafata turatera abakobwa babiri bari mu bubare turabajana turabashikana. Haleluya. Tumaze kugenda gutyo twarigeze kugenda gukora misiyo tugira ati genda mubomora amasengero yose abasenzi bose mubirukane bose amasengero abasenga abaririmbyi bose nabo dukeneye. Turagenda umunsi umwe mu basenzi mukuru w'umusenzi w'abasenzi turamutera. Tumaze kumutera. Haleluya. Turananirwa tumaze kunanirwa tugiye kuzimu kwa satani gutanga raporo ahita twicarika kwinshinge. Haleluya. Umbe yo magogwa satani ni mubi. Satani ni mubi shengero ry'Imana. Haleluya. Amen. Twagiye kurangiza
badutuma kuja gutera ishengero irigene mubona ndimwo. Haleluya. Murabona ko navyuse ndi ngaha na jewe ntazi nyene nashise ngaha ni mumpera Imana amashi. Haleluya. Je message notanga mu ishengero ry'Imana. Nababwira ati mureke guhurumbira ivy'isi. Kuko iyi si nacirico. Satani azana ibihenda amaso byinshi. Nimuze mwirukira itunga ishengero ry'Imana. Shetani azana ibituro byinshi. Shetani arabahenda. Shetani yihindura uburyo byinshi yihindura mu bintu bitandukanye. Haleluya. Amen. Nasanze nakurikiye inzira idashika abavandimwe. Tugerageze nize dukurikira inzira idashika. Ahubwo tugume muri Kristo nabagume muri twebwe. Kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzoja kwa data atamujanye. Haleluya. Abantu murondera ubutunzi kwa Shetani. Haleluya. Mumenye ko ubutunzi buri ku Mana yo mwijuru yonyene. Kandi Kristo Yesu aravuga ati ijewe nzira n'ukuri n'ubugingo nawe uzoja kwa data namujanye. Bose nahe yanje Imana ibahezagiye. Amen. Kirundi ngikibwirwa n'icumva n'icerekwa n'ikibona ngira mwashoye kumva abantu mukironderera ubutunzi kwa Satani, abantu mukigendera mu vyaha bitandukanye, nukuvuga no guhinduka cyane. Mwumvise yuko Satani impembo yiwe n'amagorwa. Oh